guhera rero nk'uko yari bumereye ku munsi wa mbere twarateguye ibikoresho uburyo n'abahinga kugira ngo dutangure kwakira abenegihugu bibonye ko ibimenyetso kutamotegwa, gukorora, kwasamura, bicurane hamwe no gushuha. Ivyo rero tuzobikora gute? Twabonye yuko mu biharuro dufise abagwayi benshi dushima Imana ko bakira ku bwinshi bari nka mu gisagara ca Bujumbura, naho dushaka gushinga inguvu mu bwa mbere bwavuga guhera ku wa mbere. Rero twategekanije bivuye kuko ingene twabonye ko amavuriro asanzwe ariko arakira abenegihugu bagwaye indwara zituzi, abenegihugu baja kwicandagisha, baja gupimisha imbanyi, bagwaye indwara zitandukanye za malaria n'izindi. Tubona ko tudohamagarira uwo mugwi w'abantu mu mavuriro ko vyohava bigorana, wasanga gukurikirana izindi ndwara dusanganye muri iki gihugu vyohava bigorana. Twaciye dufata rero ingingo y'uko tubakirira ahantu hamwe kw'ikomine, ukuvuga komine ya Ntahangwa tuzotegekanya ko turategekanya ku kibuga ca ETS, aho twubaka amahema aho abantu bashobora kwicara neza, n'amahema abaganga bakoreramwo kugira ngo baze babasuzume, kuko hazo hari abaganga babasuzuma bashobore kwandika neza umwidondoro w'abo bantu nk'uko twahora tubikora iyo agiye kwa muganga, hanyuma ashobore yipimishe, ashobore gutaha. Hariho n'abandi bazocatora ivyo bipimo bakabijana mu vyuma, hariho abahinga, hanyuma bageza bakamuhamagara akagwa gutora inyishu, hanyuma bakabamuha imiti basanze agwaye. Ingene bizogenda bazogenda basigurira. Aho ni komine ya Ntahangwa, ni kuvuga ko ari ku kibuga ca ETS. Ico gikorwa kizokorwa kuva saa 2 gushika saa 10 imisi y'akazi, kuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ngaha hagati gisagara komine ya Mukaza, kubera twari dusanze dufise ahantu dukurikiranira abantu kuri ijya hotel Source du Nil, twabonye ko vyoba vyiza mu kigo cayo none tuhubatse ko haragutse, agakoranira kazohurira abavyifuza bafite ivyo bimenyetso bava muri komine Mukaza. Muri komine ya Muha mu makuru y'isagara bateguye ku kibuga kiri imbere ya paruwasi ya Kanyosha, ahantu hagutse, naho nyene tuzohashira abaganga n'ibikoresho kugira ngo abenegihugu baba mu manuko bw'isagara bashobore kuja kwipimisha. Ivyo rero tuzobikora navuze kuva ku munsi wa mbere isaha 2 ku munsi wose gushika isaha 10, hanyuma tukabandanya kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, gutyo. Nyerecyura yaravuze yuko twokwiha nk'amezi 2 canke 3. Ivyo rero tuzobiraba ingene tuye turabona ukuntu abantu banduye, hanyuma n'ingene buhinga n'uburyo bwo kubakurikirana umeze. Kandi iki naco tugiye kwiza inyigisho kugira ngo haba mwebwe abamenyesha makuru tubandanye duhimiriza abenegihugu kugira ngo bikingire, bakingire abandi, hanyuma twese turabiko ico kiza twogisezera mu mezi 3. Kuvyerekeye hagati mu gihugu, abahinga indwi turangije gushika no munsi nejo baracakurikirana ivyigwa. Twarateguye amamashini nyabwonko na nyene y'ubuhinga bwa none koresha PCR mu ntara zose. Aho naho guhera nyene mu ndwiza nabo nyene barafise ibikoresho bazokoresha kugira ngo ruguru ufise ivyo bimenyetso nawe nyene ashobore kwitura ivuriro, hanyuma iryo vuriro imwakire, hanyuma mufata ibipimo babirungike kubisuzumira ku ivuriro ryo ku ntara y'igihugu. Ivyo rero turiko turabitegura n'abahinga
hanyuma bisaba n'uburyo ko turaraba ingene amavuriro nyene ariyo azokora ico gikorwa, ingene bashobora gutora ivyo bipimo nko twabikora mu gukurikirana abagena mugera wa sida canke abagwaye igituntu, bikazodufasha rero kugira ngo abenegihugu ba ruguru nabo nyene ubibonye kuri ivyo bimenyetso, naho tuzi ko ata coronavirus nyinshi ihari kuko turafise intara zose turafise ibiharuro, twabonye rero yuko twohera mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero bikazotuma ata muntu ashobora kuguma mu rugo afise ibimenyetso ngo bikunde yanduza abandi canke nawe ahave asinzikare, ko twarabonye neza yuko nk'abantu bashika ubu hafi 180 ubona ko 160 bakize. Byumvikana rero yuko iyo umuntu mupimye hakiri kare tukamushira ku miti dusanzwe dutanga iyo oye abo dukorana mu ntara zose twarahaye rwandiko ingene umuntu wese batoye ko umubwira ko coronavirus bamuvura, tubona ari byiza cyane tutarinze gushikira hahandi umuntu aburi impemu agasaba yuko bamufasha kumuronsa impemu novuga zihinguye.